reka ndabashimire ndabaha n'ikaze muri Himbaza. Mwakoze guhitamwo ibiganiro vya televiziyo yanyu, hanyuma kazi nk'uko mubimenyereye tuba dufise umushitsi umuririmbyi kugira ngo tumarane umwanya nawe tuganire tumenye ibitari bikari karakora. Uno munsi rero nkaba nakiriye umuririmbyi akaba n'umumusicien yitwa Regis NIMENYA, niyo tuza kumarana akanya. Reka ndamuha ikaze aturamutse. Ikaze cyane. Yego murakoze cyane. Yego. Amakuru ni mpore. Ndashima kabisa. Yego. Turanezerewe cyane kukwakira muri kino kiganiro. Yego nanje ntebiteka kuba ndi hano. Yego. Hanyuma ni ryambere tukwakiriye, abantu bomenya Regis NIMENYA ninde, avuga mu muryango abana bangana gute, n'umwana agira kangahe? Yego jewe nitwa Regis NIMENYA, nkaba ndi mu muryango w'abana batanu. Nkaba ndi umurerezi. Okay. Muvuga n'umuntu azwi cyane muri soliste akomeye cyane mu karere. Yego. Arsène Impagaritse. Yego. Haje Arsène no kangahe? Ni wa gatatu. Aha. Yego. Okay. Hanyuma musanzwe muba amajahe mu gisagara ca Bujumbura? Mba mu Kiani hatwa. Yego. Mugabo umwanya munini w'ubuzima bwanje nakuri mu Gagara, igihe kinini cyane. Yego. Mugabo ubunyemba mu Kiani hatwa. Yego. Usengera he? Muri Oasis. Oasis. Yego, Oasis. Twakiriye muri studio ufise indirimbo shasha yitwa Sinzigera Ntinya. Yego. Ushobora kutucishiriza ko gatawanya? Yego cyane. Indirimbo nziza turaza kwigaruka ko, ariko ndashaka kukubaza mbega watanguye umuziki gute, ryari? Umuziki nawutanguriye mu ngoma ndi umutimbo kera cyane, ndi muri primaire kuri église nasengeramo. Wasengera he ico gihe? Muri église du Bon Berger ku Mungere mwiza. Okay, mu Ngagara. Aha. Hama bwa ico si benshi bakizi kabisa. Si benshi bakizi kuko hamba hari kera. Hama canangura kwiga guitar muri 2003. Yego. Hama nagiriwe ubuntu baranyizera muri église du Bon Berger nyene, ntangura kuvuza mu rusengero muri 2006. Ico gihe wavuza ingoma, wavuza? Oya, navuza guitar bass. Okay. Guitar bass. Yego. Yego kabisa. No kuvuga yuko uravugije ingoma, mbe vyahereye kuri ku ngoma z'ikirundi canke waranize baje? Batterie narayize bon kubera ubusanzwe uri musicien ufise essence ya rythme. Igurumva rero rimwe rimwe nazo ndakorako, hama nsanga nanye ndashobora kwidebrouiller. En tout cas gikorane ncyashobora gusiba mpari habuze mu batteur narajako nyene
gafasha yego mugabo siyo instrument yanje yego no kuvuga yuko instrument yawe préféré ni ni guitare basse okay bon na piano ndayikunda mugabo guitare basse niyo nakoreye Imana igihe kinini cyane n'ubu nkiriko okay no muri Oasis usanzwe uvuza nzenya yego guitare basse muri église okay hanyuma no kuvuga 2003 2006 utangura kuvuza muri Bon Berger ubu turi muri 2022 tubwire iyo parcours iyo myaka byagenze gute vyifuriwe gute iyo myaka naravuje muri église harabaye ama concert menshi ya église Dudu n'abandi benshi yego nukuri byabaye Redemption Voice hari imigwi itari mike mumaze gukorana n'abandi baririmbyi n'abindi mumaze gukorana ni bande abenshi mu gihugu turamaze gukorana kuko iyo myaka ya 2008 10 kuduga twarakoranye na ba Fabrice muri Heaven Melodies n'abavugiriza Dudu Redemption Voice hamwe na ba Fortran twarakoranye ba David Imana ma concert yabo ba en tout cas benshi bon hari nabo nafasha muri studio mugabo ugasanga sindi ko ndavuza muri concert bivanye na disponibilité y'umuntu mugabo n'abapartenaire twarakoranye ibikorwa bimwe yego uri kuri base yego okay wow turaduze dushitse mu myaka ya 2019 bon mbega sinakwajije ibijanye n'ishuri yego wahereje ishuri hehe nize kuri bon di licence muri bon c'est bac plus 3 kuri Université Sport d'Afrique nize ibiki nize service social et développement communautaire hanyuma indirimbo ya mbere yawe yasohotse ryari yasohotse muri février 2022 n'indirimbo nzobaho ubu tubwira l'histoire iri derrière iyo ndirimbo yego cyane l'histoire nuko bumvise ngo sinzopfa nzobaho baca bimbwira none wagira upfe canke bimeze gute kubera ko wiyumviriye gupfa no kubaho hama inyishu nuko naciye mu gihe aho icyo cyumviro cyanciye mu mutwe uretse n'icyumviro hariho byagaragaza ko bishoboka canke harabaye kwihebura bijanye n'ingwara narwaye muri iyo misi ya 2020 aho naremvye naguma mu nzu umwanya amezi menshi ingwara yashitse giturumbuka uko nyene yego ni ingwara yaje hama ndacaho hantu nyene mu kwihebura iyo misi nyuma naramaze amezi menshi cyane yego ndibaza ko umwaka warakwiye ntarakira kuko 2021 niho nasubiriye kuja muri circulation yego hamare mico mu kwihebura kwinshi mu kuzazanirwa kwiyumvira muri kazoza mbere bimeze gute niho amajambo y'Imana ko niyakosha hari igihe wumva yuko atakindi kintu cyose yakoshaka ateje amajambo mico gihe rero niho nasoma Bibiliya cyangwa rero ku indirimbo ya mbere yitwa sinzopfa nzobaho ariko namamaza ishimo ry'abazutse ni jambo nabaye inspiré ni jambo ryo muri zavuye 118 17 uvuga ayo majambo nyene urumva rero nari yakosheje kuri ayo majambo kugira ngo ngarukane kwizera kurumva iyo ntagwaye burya biroshe kuvuga utagwaye ugakonfesa ngo jewe ngo ndiki muri Kristo ariko iyo birimwo rero uri muri ico kibazo ntibyoroshe nico gituma rero
yego uri mu kibuga niho sinzi ko abantu bakinye imikino amakarata cyangwa iki uri hanze biroshe ukabona urukino uravuga ati ibintu biroshe cyane ariko ugezemo ugasanga byari no kurabona uri hanze ntiko yibona ndani mu kibuga umva nje byanshikiye aho amajambo kumva narakuri muri eglise neza amajambo menshi mugabo ico gihe hari igihe umuntu abakina ijambo rimwe yego kurazi ko no muri Bibiliya havuga ngo urunga ijambo rya hamwe tugakira yego gakiza donc hari igihe ukeneye ijambo uhagarara kugira ngo rigukize yego iryo jambo niryo nahagaze ko ndashaka kuvuga nti sinzopfa nzoba yego mu ijambo rimwe twavuga ko iyo ndirimbo ni resultat canke fruit y'ikintu cabaye ico cabaye mu buzima bwawe yego mbega novuga ko ico cashitse mu buzima bwawe avant yaco wari ufise indoto zo gutangura kuririmba kuko tukuzi imbere yaho uri umumizicien yego hanyuma hacamwo iyo periode ya 2020 yo kugwara hanyuma nyuma yo kugwara Regis avayo ari umuririmbyi yongere kubizi tubwire byari bimeze gute nibaza yuko bon hariho peut-être ko hari abaririmba kugira biryohere cyane kuko babishoboye ko hari umuntu avuka ari cyo kiza mugabo jewe nibaza yuko bifite n'umuhamagaro bifatanye na message Imana yatanze iciye muco byo naciyemo Imana ikavuga ati remesha abandi nkuko nawe wafashwe n'ijambo ry'Imana yego turimbire gato kuri iyo ndirimbo ya mbere sinzopfa nzobaho sinzopfa nzobaho namamaze ishimwe ry'uwazutse sinzopfa nzobaho namamaze ishimwe ry'uwazutse amamagara mwizina ndumwana wiwe sinzonanirwa nubwo ncika intege nzomukorera ubuntu bwiwe nibwo bungejeja sinzopfa nzobaho namamaze ishimwe ry'uwazutse sinzopfa nzobaho namamaze ishimwe ry'uwazutse ndashaka kubaza mbega urumva ko ni indirimbo z'intahe indirimbo zivuga ibyawe mugabo hariho n'abandi usanga bari mu bihe nk'ibyo canke baraciye mu bihe nk'ibyo mbega hari abantu bamaze kuronka feedback ko izi ndirimbo zifise impact yego cyane yego cyane hari igihe wumva intahe ukumva umenga nukuri naho yoba ari uyo wenyene biba bikwiye donc ukumva yuko hari icyo yamaze bifatanye bivanye n'ico wumvise cyakoretse ku muntu hari umuntu nk'isohora yaragwaye cancer
cancer rero murayizi murazi yuko byanagwe no kuremesha umuntu arwaye cancer hari ingwara nyine uvuga uti okay misuhuko Imana igukize mugabo hari ingwara uvuga uti nukuri biragoye kuko ndibuka ico gihe yarambwira ati nari mu bitaro naravye bantwara mu bitaro ndi mwibarabara abari ibintu bigoye kuremesha mugabo yumvise indirimbo acambwiye ati jewe indirimbo ni gwanje hagati aho rero acaguma yiririmba yarambwira misi yose ati jewe indirimbo ni iwanje ndazi kwizonkorera hama ari gihe nawe ibyo waririmbye umva umenga bon uyundi ni wavyumva cyane mugabo yabihagazeko hama haca ko igitangaza arakira amen kandi yakize apana ngo yivuje ko bari kwivuza byananiwe vraiment ko ntaba muri iki gihugu mugabo aho yarari barambwiye ati ni cancer kandi cancer turayizi bo harizikira mugabo barambwiye ati ni kibazo hama cyabaye nuko yagiye gusengana muri ve n'abagenzi hama yicaye ajya bon yararushe aca kuryama iruhande hama atayumva umuneka aramukorako ku maguru acavyuka araraba umva yari consciente araraba asanga nta numwe amwegereye bose bari hirya avugana n'ibiki acirika busha vu que yari gusenga nyine avuga ati manda keneye koni uko kwawe acaso kandi ajyamo kwa ko kurabandanya kumukora ko umubiri wose gushika ku mutwe ahejeje yavuye ngaho yakize hajya iyo umuntu agwaye igihe kinini douleur ibiri ngaho nyene iri permanente ni ikintu cyama bisikoye ko kivuyeho changement y'umubwo nyene si kintu ngurumva kugenda gurakira buhoro buhoro oya byakiriye ko complètement urumva niho yaciye ambwiye ati rero burya iyi ndirimbo yawe niyo nahagazeho kugira ngo mvyure ukwizera kuko ukwizera niko gutuma ubushobozi bw'Imana bugaragara urumva rero yarambwiye ati nukuri indirimbo yawe niyo yatumye nshobora kuyakurusha sino nta kindi kintu cyose nyakurusha atari iyo ndirimbo kugira ngo nshobore guhagarara muri ico gihe kigoye urumva ko ari ntahe yatumye numva ndi yankoraje nkavuga ati nukuri naho indirimbo yavuye mu mabaro wanje nkumva yuko hari undi muntu ashaka gukira akaduza kwizera biva indirimbo navuze ati nukuri Imana ihege icubahiro amen c'est très intéressant ndashaka tukiri ko turavuga ku ndirimbo usanga zizana impact ubwira gute abandi baririmbyi usanga Imana yarahamagaye bandike gute bo kwandika gute bo kwandika umva ho babwira gute kuko de toutes les façons ikintu niko ndatahura nuko si indirimbo si samajambo gusa kuririmba ahubwo hari ubuzima buri sense kuyiherekeza yego cyane nibaze yuko uravye na Bibiliya yanditse abantu bageneye n'Imana bavuga ubuzima bwabo burya Bibiliya ni ubuzima bwa naka bayabo muri Bibiliya ni ubuzima babanyimwo n'Imana bisigura yuko umuntu wese ikintu bwe impact mu muntu bisaba ko bari experience wabanyimwo n'Imana kuko ubuzima burakomunika ikintu cyose kirakomunika bivanye na impact cyagize mu muntu nimba hari ikintu wizeye ubundi muntu ari muri situation cyangwa mu yindi igoye yakoresheje kwico kintu bwa buzima wandikana indirimbo ya experience wabanye muri Imana nibwo cyo bumukomunika directement donc nibaza yuko bakwiye kwandika ibintu bivuye indani pani ibintu kubera gusa bashoboye ko kugira ijwi ryiza ni kimwe kwandika n'ikindi cyangwa kwandika bivanye n'ikiri indani mu muntu n'ikindi kintu kabisa nibaza yuko nukwegera Imana mukabana nayo hama
yego izoba inspire yego nibaze ko byose biri muri intimité en fait intimité n'Imana yego amen. Hanyuma tugarutse ku ndirimbo nshasha nayo ivuga ngo sinzigera ntinya, nayo byagenze gute? Mbega wayanditse muri ico gihe wari urwaye canke yabonetse après? Nabyandikiye rimwe na nzobaho. Okay. Byandikiye rimwe kandi mvuze rimwe simisome nimwe. Oya. Nabyandikiye mu munsi umwe. Oh wow. Urumva ni ibintu byugurutse nyene. Hama nyene biratangwa biratemba. Bivaye n'ibyo nako ndacamwo n'amajambo ariko ndasoma ico gihe ko nabwiye yuko niyakurushe kwijambo y'Imana gusa nta kindi narifite cyo kyakurushako. Donc nayanditse ico gihe shingwa arumva aho umuntu abasa ubwoba mvura umujene udashobora guhagarara iminota 5 urumva yuko wavuga ati nabaye ikimuga umva ni ikintu kidahumuriza ufise ubwoba hama yako cuvuga uti none ubutaha kwanje kuzova. Yego. Donc niyo ndirimbo rero yabaye inspiré n'ijambo y'Imana riri muri Zaburi 121 jana na 21 aho umwanditsi karavuga ati ndagamiza amaso yanje ku misozi ubutabago kwanje kuzova. Yego. Yaza yuko niho donc en fait n'ubuzima n'indimo hakaba hariho na partie ya bridge iyo ndirimbo aho navuga ngo munda y'urufi nka Yona nzorangamiza kuko Yona yaraciye aho donc yaraciye munda y'urufi kandi rimwe muri yenda y'urufi yaragize isengesho hayi isengesho yavuze ati Imana no shobora kuva ahantu donc nanje rero ndaho hantu narangamije mu ijuru ndavuga ati gutaba kwandika ko Imana. Donc ni experience nabayemo navuga ati ndahantu minda y'urupfu mugabo hayisengesha ndiko ndarungika mu buryo bw'impemu uburyo ngo ninasohoka nico gituma ndi hano au fait kugira ngo namamaze Imana yakoze Imana ishaka gukora mu buzima bw'umuntu. Yego. Amen. Ubukira kwawe byagenze gute? Ubukira kwanje urumva ni ikintu cyafashe igihe kirekire, urumva ni cyo gihe wari kwijambo nazene numva yabaye processus ndende ariko wabonye mw'Imana intago ya indirimbo kandi zitariko zifasha wewe gusa ahubwo ziriko ziragira na impact ku bandi bantu. Byagenze gute kugira ngo wumve ko wakize? Gukira niyo habaye igitangaza canke habaye iki haba Imana yigaragaje bamabwira umuntu ati ko ico utahukora. Donc rero hariyo periode yageze ndasubira gukora ibyo ntahora nkora ndahagara umwanya munini ndashobora kugenda ahantu hari fule abandi bien tabizunguzungu en fait nabaye tushe muri oreille interne niho ari équilibre y'umuntu urumva. Yego byaraheze hama ndashobora kubaho ndashobora kuba neza. Amen. Mbega ico gihe wanditse indirimbo zibiri gusa ko dufise zibiri zonyene? Oya basi zibiri gusa izindi zizobashikira imisi iri imbere. Yego. Kuvuga album yose canke muri kino gihe muzomuraronka imwe mugabo mu misi imbere album izokwira. Yego kabisa. Amen. Yego. Sibiri turirimbire kuri sinzigera sinzigera twufata yuko intumbero wumva wavanye muri ico gihe ikanagutera gutangura kuririmba niyi
intumbero natukuye muri avant tu étais musicien yego hanyuma uravuga uti ndahamagawe n'Imana nk'umuririmbyi wumva ari iyihe ntumbero ufise imbere yawe vision yego ndoto nuko Imana yoganira n'ubwoko bwayo biciye muri jewe yego yego niyo en fait n'ubutumwa kuririmba so kwiryohera kuririmba so yego hariho communication n'abantu n'Imana hariho ico Imana izokomunikisha muri jewe ico nico kiri ku mutima wanje nico nshaka yuko Imana ikora ico muri jewe amen turiko turegereza kurangiza ikiganiro nkamwe ho hari ubutumwa wumva tutakubajije ibyo twakubajije urashaka kushikiriza ubutumwa ico novuga nuko abantu bakwiye kwegera Imana bizeye bafite ico bizeye bafite ico bahagazeko yego hama donc hari gihe hari jambo Imana ivuga ngo mudodore muzokugurirwa udodore uzokugurirwa ijambo ry'Imana ntikubwira mu mwanya ngana guzokugurirwa mugabo ikirisi nuko niba dodore uzokugurirwa ico kirisi en fait turakwiye kumenya yuko ijambo ry'Imana principe ni ikintu kiraho kiapplica iyo ucizeye donc Imana ntigeze ivuga mu mwanya ngana gute izokwitaba mugabo ico kirisi nuko Yesu yatanze uburero bwinshi ivuga umucamaza agabitanya ariko hariyo umuntu yamugobereye aratebara donc hari ibintu byinshi byerekana yuko uhagaze kuco Imana ivuga canke kuri principe y'Imana irakora peu importe igihe byofata yego ndibaza yuko rero abantu bakwiye guhagarara ku majambo y'Imana bakamenya yuko nukuri naho muri situation barimwo bariko barabona kubaho kwayo majambo bamenye yuko mu kuyatura birabakreye mu kuyatura haico bisambura kandi bakamenya yuko bakwiye gusenga no harimo kwibutsa Imana cyangwa kwibutsa ikimana iri hariho ibintu byinshi biri mu gusenga biri mu gutazira biri mu ego donc rero bakwiye kumenya ko ijambo ry'Imana niryo rizobakiza hari akantu kanyuma ashaka guhereza ko twabonye muri Bibiliya aho amadayimoni yashoboye gukonveka Yesu kugira ngo ntayaturmante kubera yarazi igihe cyayo kandi Yesu yarongitse mu ngurube mugabo zikimubona zaravuze ngo igice cyo nikiragera Yesu cyazirungika mu kuvuga ngo sinzopfa nzobaho ariko nabamaze ishimwe ry'abazuzi nuko namenye yuko igice nje kitaragera cyo gupfa suko ntazopfa cyane suko ntopfa nuko gusa mu gihe ntaraheza gushikana ico natumiye ku isi sinkwiye kuhava donc nimba dayimo iza converse Yesu canke akabazi ko n'amadwa yazo igihe nikiragera natwe rero mu gihe uzi ico Imana yakuganirije ukigwagara ku majambo y'Imana akavuga ati sinzopfa nzobaho ukamenya yuko fait hari igihe urimwo utangaze ico Imana yakoze mu buzima bwawe wihagare ko fait wibutse isi impwemu nimba amadayimoni yasubiza inyuma uvuze uti uyabwira uti aha ni muse droit yego nibaza yuko iyo njamwe Imana bivuze ngo bwo kuganje burahona kubwo kutamenya nibaza yuko nukutamenya amadroit nukutamenya kandi hajya iyo umuntu ataza amadroit baramukorerako yego donc rero tuyamenye ayo madroit yacu tuyamenye tuyakommunike donc tuyabwira Imana tuyabwira ibidukikije tuyibwira kugira ngo donc jambo ry'Imana ridukorere yego numva cyane twonabwira abantu bari kubakurikirana ikiganiro hari abantu benshi badukurikirana usanga bari kwa muganga usanga bari muhira usanga bafite ibibazo iyi ni message yabo franchement
Yeah. Yeah, Regis reka ndagushimire kuba waciye muri kino kiganiro. Twizera yuko nitwasubira kuguhamagara uzatwitaba. Yego cyane kabisa cyane gose. Nzoba mpari. Amen. Wakoze. Yego nakoze cyane mantiteka kandi ndashimye. Thank you. Reka tusezere Regis dusigamwe indirimbo ziwe kubariko barakurikirana kuri televiziyo hanyuma duhana isango muri Himbaza gutaha. Bye bye.